mu kiganiro muheruka guha abamenyesha makuru inyuma y'ikoraniro ry'inama nkuru y'umugambwe Ingozi mwarijeje abarundi ko mugiye kugwanya abagibiturire hamwe n'abasesagura amatungo y'igihugu. Ariko ku munsi w'umutangakori ibujumbura byavuzwe ko igihengeri cabonetse muri OBR vyatumwe n'abatangakori badatanga amakori neza hamwe kandi n'abagigiturire. Nyakubahwa, uno munsi mwamugejejehe ivyo kugwanya abagigiturire canke ho bahabuze kugira ngo mubagwanye? Kugwanya abagigiturire, igihengeri muri OBR, kudatanga amakori, abagigiturire. Mu isanzwe mu gihugu urugamba rwamaho. Si muri bigusa ni urugamba rwa misi yose. Usamaye usanga bene igihe batagiye kurima bakavuga ngo bazofashwa, usamaye gatoyi uzibona ikindi kije. Rero nibi byo gutosora bavuga ngo utosora imfuku yamizamwo sinza kantuze. Urumva byarabaye, nico gituma urabona abana tuko turabategura ndaza kucishura neza, twadutegura abana bazokura bameze neza bipanze hajya baronka inyigisho nyinshi, ndaza kubivuga niyo nabishikira. Rero ibi igihengeri nivyo ari igihengeri kibonekeje mu gisata cyo gukotoza amatikori, nivyo naje ndibuka yuko twamaze imisi 10 turindiye ibikoresho ngaho kibuga kandi bakabibrokera Dar es Salaam ngo nta marezo ngo ntaki bagira utuntu. None wo marinya imisi 10 udatuza amakori hama ngo uzoronka umwimbu. Ega no makori ni nkukurima ugumiza ko imisi yose. Ndazi natwe twararisha amahera menshi, amahera y'amamodoka twarengeje imisi apakiye kubera OBR itekera kora neza. Urumva rero ivyo yashitse, hanyuma ivyo abantu badatanga amakori, umuntu wese azi ko ateza gutanga ikori ateza kuriha, atarishe ni bamugarire byose ahagarike. Nta usumba abantu, nta usumba wundi, nta ugirana. Narabonye bavuga ngo hari imiyadi zirenga amajana 2 nibaza inyarutse bazegeranye. Twe turi impande y'umupaka ngaha mu 2015 muri Tanzania umukuru w'igihugu yinjiye asanga abantu amakori atarishwe arenga imiliyaridi 1,000 n'amajana hafi 3.5 atarishwe. Abantu yanditse mu bantu ngo azorihejo kubera baguma basororera abandi ntibarihe. Yatanze izibiri mu ndwi zibiri yaramaze kwegeranya imiliyaridi 1,000 n'amajana 3. Bose yavuga ati nta n'ubuso n'imodoka n'isiro mu yorabara utarishe cyo tudandaze vyose. Ari gikori niryo riteza imbere igihugu, niyo mahera dukoresha mu gukoresha mu gihugu mu migambi. Nico gituma abatoza kori boshama inguvu, abatanga kori nabo bakamenya yuko ibya Sezari kwa Sezari siko bavuga none kwa Sezari bavuze ati ni kori. Naje ndazi ko muri zindwi zibiri bavuze yuko ngaha ku kibuga hari miliyoni 30 n'imwe zitarishwe, twaje tuziriho umunsi nyene. Bavuze ati tutuzanire ni byajyari ngo muri 2023 byari ibiki. Twasanze ari ibintu twinjije mu ngaha bisubirira imbaho byo bita preyud, twarabyinjije dusanga bavuga ati hari itegeko rivuga yuko uzozana ibikoresho bisubirira ibiti n'ibisubirira imbaho bibaye igizonere. Je rumva zisoma amategeko cyane ntumako baragira mugabo cyavuga bati ivyo nivyo byose hariho 31 muteza kuzana bace bazirisha twese n'ukuriha ntagira uwigira sinabibazo. Umva rero twese nimba hariho umugi biturire murabona ko baguma bahindagura. Nyene cyubahiro itariki 24 kwezi kwa mbere 2021 igihe ikoraniro kaminuza ryatora Umugumyabanga Ndikuriyo ngo abe umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Naramubwiye nyene cyubahiro mukuru w'igihugu nti haba muri leta ndaza kwigira ukako, haba muri leta mu buzi Umugumyabanga muzobona ariko akora nabi mutuzanire mu mudusubize mu mugambwe tumushire kw'itupa tumukarishe, niyahinduka tuzomasubiza, adahindutse tuzomugumya abaradufasha mu micungararo ariho porogana. Murumva rero ku munsi turavuga tuti we nuze jya ngaha nawe anduruka genda hariya turondeza nibaza ko bizogenda neza.